Ndabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ikiganiro yaga muganga mutamanye na jewe Janvier Manirambona nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro yaga muganga igihe cyose kiba catunganijwe nkaba ari jewe ndakibashikiriza. None rero amagara meza, kugubwa neza no kuroranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye. Uno musi rero ndafise ikiganiro nagomba ko tuganirako, aho twagomba turabire hamwe ibintu 10 umuntu yokora muri rusange bikamufasha gushishikara kugira amagara meza. Nibaza ko ico kibazo n'ikibazo wari wese ashobora kwibaza, mbega nokora iki kugira ngo nshishikare kwameliora amagara yanje, nshishikare kugira amagara meza, nokora iki? Rero tugomba kurabira hamwe ibintu 10 umuntu yokora muri rusange bigerageza gukora ku tuntu twose twokenerwa kugira ngo umuntu agire amagara meza. Ikintu ca mbere muri bino bintu 10 tugomba kurabira hamwe cofasha umuntu kugira amagara meza kugira ngo ashishikare kugumana amagara meza. Murabona ko ibishobora gutuma umuntu agira amagara make ni vyinshi. No kuvuga yuko ikintu ca mbere tugomba kuvuga ni ikintu c'uko umuntu yokurikiranira hagufi ibijanye n'imfungurwa afungura. Mu gifaransa ngaha ivyo mfise kubera ko bari mu gifaransa bivuga ko umuntu akwiye surveiller son alimentation, surveiller son alimentation. Bisanzwe ibyo umuntu afungura maze ko bavuga mu Kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa, nibaza ko bagombye kwerekana yuko kugira kabiri keza, kuba mwiza, kugira amagara meza, kuvyibuha, byose ibyo bishobora gutegwa n'ingene umuntu afungura. Rero bavuze yuko umuntu akwiye rero gukurikiranira hagufi ibyo afungura, agomba kwerekana yuko atari ibyo ari byo byose umuntu akwiye kurya, atojya byose nk'umuvyeyi w'imbwa. Hari abantu bumva ngo ngashe ngo urya wewe ngo ajya byose nk'umuvyeyi w'imbwa, ibintu nyene nk'ibyo kumbure, cyangwa ngo ajya byose nk'ingurube. Hari igihe uza wumva bavuga imvugo mwene izo. Rero umuntu kugira ngo agire amagara meza ntakwiye kurya ibyo ari byo byose uko ariko kose, ku rugero ubwo ari bwo rwose wenyene yiyumviriye. Hariho ibyo umuntu akwiye kwirinda cyangwa se akwiye kugabanya. Mu byo umuntu akwiye kugabanya rero, arakwiye kugabanya cyangwa se arakwiye kwirinda kurya umunyu mwinshi, arakwiye kandi kwirinda kurya isukari nyinshi zo mu mahinguriro, kandi umuntu arakwiye kwirinda cyane novuga ngo kurya ibintu bigwiriyemwo ibinure, kumbure binabaye ngombwa novuga ngo ibinure byo mu mahinguriro cyangwa se ibinure twavuga ngo na acide gras saturé. Ibyo binure navyo kumbure bishobora kuba bibi ku magara y'umuntu. Umuntu akwiye kwirinda akabifungura mugabo ntabifungure ku rugero rwo hejuru. Ni ibinure biva mu nyama, ni ibinure biva novuga ngo bihingurwa mu mata. Ibyo birashobora kubamwo za cholesterol, nibaza ko mu biganiro byarenganye twabivuze ko. Hanyuma kandi iyo bavuze ko umuntu akwiye gukurikirana hagufi ibyo afungura, baba bagomba kuvuga yuko hariho ibyo akwiye guprivilegier, akwiye kwitaho no kwitwararika. Ibyo navyo novuga ngo byo ni birimwo ibinure mugabo ibinure bidafise ingaruka mbi ku magara y'umuntu. Novuga ngo ibinure by'ubwoko bwiza, naho twavuga nko gufungura amapoisson, no kuvuga amafi, canke se imboga zo mu ruzi, hamwe n'amavuta ava mu novuga ngo mu bimera, byo twita mu gifaransa ngo les huiles végétales. Hanyuma kandi umuntu yofungura tutibagiye ivyamwa n'imbogaboga, kubera ngo hari icigwa cerekanye yuko igihe cyose umuntu afunguye ngo n'imiburiburi ngo amagarama 100 ngo y'ivyamwa n'imbogaboga, ngo muri ico gihe ngo aba agabanije ngo ntuzeye mbo risque de dépression. Sinzi ngene kivuga, ni kijanye n'ingene umuntu ashobora kugira depression, izi ngwara zo mu mutwe, ihahamuka, agahinda, akabonge. Urabona ibintu nyene mwimwe nibyo ngo abagwabanije ko n'imiburiburi ngo ibice 3% byo kuba yogwara ingwara zo mu mutwe. Murumva yuko rero muri make no muri meshikino cambere kitubwiye yuko kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza yofungura imfungurwa nziza zibereye zidafise ingaruka mbi. Hanyuma kandi ibi ni navyo bibonekana ko bishobora kugira ingaruka mbi iyo umuntu afunguye byinshi ku rugero rurerure, umuntu akavyirinda. Ica kabiri muri bino bintu 10 umuntu akwiye gukorera ko vyomufasha kugira amagara meza, nico ko umuntu yogira ntiyokwitwararika akaza agira agasporo, imyimenyerezo ngorora mu mubiri, kuko ivyo nizera yuko bija hose
twama twabivuze muri bino biganiro kandi n'utabyumvise nibaza ko amaze kuvyumva ahandi. Imyimenyerezo ngororamubiri irafasha cane gose, mbere bamwe bavuga ngo irafasha ngo kugumana akarinye, kugira agataye keza, kagataye gato gato niko navuga. Abandi nabo bavuga ngo rinye ngo ni kujya ku muntu agira mu nda hanywabutse, sinzi ko mu nda hatoya cyane cyane mbere abigiye muri bakumbure ngira ngo babikunda mwene ivyo. Rero ngo iruhande yo kuba kumbure siporo ishobora gutuma umuntu agira mu nda hatoya, akagira agataye gatoya, no kuvuga umutumba mutoya, ngo siporo cyangwa se imyimenyerezo ngororamubiri irafise ibindi vyinshi ifasha mu mubiri, harimo ivyuko ngo burya ishobora kongereza imyaka yo kubaho. Umuntu agira siporo araramba cane gusumba uko yoramvye iyo aba adakora siporo cyangwa se imyimenyerezo ngororamubiri. Hanyuma kandi ngo siporo cyangwa se imyimenyerezo ngororamubiri iragabanya impanuka zo kuba umuntu yogira yogwara ingwara zitandukanye, zaba ingwara zo mu mutwe, ingwara z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso kubera ko imitsi yazivye, kubera ko umuntu atagira siporo, imitsi ngo izibuke, imitsi imere neza. Umuntu ashobora guhara ingwara zitandukanye nyinshi, zirimo ingwara z'imitima, ingwara z'ibisukari, ibidiyabete n'ibindi, bigashika no ku magara yo mu mutwe. Ivyo vyose rero vyerekana yuko siporo naco ari kimwe mu bintu 10 by'ingenzi umuntu akwiye gukora vyomufasha kugira amagara meza. Hanyuma kandi birashoboka yuko umuntu adashobora kuronka umwanya wo kugira siporo mu buryo bwo kwiruka, ariko berekana ko n'imiburiburi umuntu adashobora kuronka umwanya wo kugira siporo mu buryo bwo kwiruka, akwiye kuronka n'imiburiburi ngo iminota 30 ku munsi yo kugira marche, kugenda n'amaguru. Urumva umuntu nyene ku munsi akaronka n'imiburiburi iminota 30 yo kugenda n'amaguru. Tuvuze 30 yo kugenda n'amaguru rero uca wiyumvira urugendo wogenda n'amaguru kugira ngo ube ugoroye intege canke ube ugoroye imitsi. Ikintu ca gatatu muri bino bintu 10 twabateguriye umuntu ashobora gukoreraho kugira ngo bimufashe kugira amagara meza, nico ko umuntu akwiye kunywa amazi. Novuga ngo ku rugero rushimishije twavuga ngo kunywa amazi menshi. Ni kunywa amazi rero akwiye kunywa amazi menshi cyangwa se kunywa amazi ku rugero rushimishije, ni kimwe mu bintu umuntu yokora byomufasha gushishikara kugumana amagara meza. Umubiri w'umuntu akuze ugizwe ahanini n'ibintu ngo ibiseseka liquide. Rero ivyo biseseka cyangwa se ivyo bivuga ngo biseseka nk'amazi biri mu mubiri, maze ko ari amaraso akaba n'amazi nyene mu mubiri. Rero ngo amazi afise pourcentage ingana n'ibice 60% by'amaliquide ari mu mubiri. Murumva yuko amazi afise pourcentage itari ntoya. Bagaca berekana yuko rero ngo umuntu burya ku munsi ngo umubiri wiwe urakenera gukoresha ngo amalitiro hafi arenga 2. Kubw'iyo mpamvu rero murumva yuko nimba umubiri ukoresha kumbure amazi angana gutyo, uca mwumva yuko umubiri ugira ukenera menshi kugira ngo kumbure ushobore gukora neza ibikorwa bitandukanye byo mu misi yose, kugira ngo umubiri ushobore kugira koroherwa kubera ko ufise amazi akwiye. Ni nayo mpamvu rero umuntu ari vyiza ko yonywa amazi akwiye. Kino ndacho twovuga umuntu atokwirengagiza n'icuko iruhande yarya amazi tunwa hariho amazi ava mu byo dufungura. Hari ibifungurwa bimwe bimwe novuga ngo vyongereza amazi mu mubiri nk'amafruwi, ivyamwa hamwe n'imbogaboga, navyo biba birimwo amazi. Ntihaburamo na quantité kanaka umubiri wacu ukura muri biriya bifungurwa by'imbogaboga n'amazi. Ni nayo mpamvu niyo umuntu afungura imbogaboga n'ivyamwa bituma agira amagara meza mu nda, akoroherwa mu nda, ntagire mu nda hagumye ngo agumigwe. Sinzi ko ngo kugumbiza byandi bitangwa ni constipation. Umuntu afungura cane kenshi yabigize umugenzo kurya imbogaboga n'ivyamwa, ntakarigwa cane no kugumbiza cyangwa se bituvuga ngo ni constipation. Rero ivyo ni bifungurwa bishobora kongereza amazi mu mubiri, ivyo imbogaboga n'ivyamwa. Ariko ngo mugango hari ibindi ngo bitongereza amazi mu mubiri nk'inzoga cyangwa se ibintu birimo amarukoro, burya ngo biratuma umubiri ugira numera nk'uwuma. Ubwo mpamvu rero ngo umuntu arakwiye kunywa amazi ari hagati y'ilitiro 1.5 n'amalitiro 2. Ariko twarakoze ikiganiro cerekana amazi n'akamaro kayo. Turababwira yuko bivanye n'ibikorwa umuntu akora, bivanye n'ahantu umuntu aba ingene hashushe cyane gusumba ahandi,
uko umubiri wo gusaba amazi kose ushobora kunywa amazi gushika no kuri litiro 4 ngo canke zirenga atangurane kiretse yugwa ingwara y'amafyigo kubera ko kumbure gishobora kubika ikibazo c'ingene ayo mazi asohoka mu mubiri ibintu nyene nk'ivyo. Murumva rero yuko kunywa amazi ku rugero ruhagije naco ni ikintu gihambaye cane muri bino bintu 10 twazanwe no kubabwira kugira ngo umuntu ashishikare kubungabunga amagara yiwe, ashishikare kugumana amagara meza. Hanyuma rero ikintu kigira kane muri bino bintu 10 twaje kubabwira umuntu yokora kugira ngo bimufashe gushishikara kuzigama amagara meza, nico ko umuntu akwiye kuryama neza, kuryama ku rugero ruhagije agasinzira. Tugomba kuvuga gusinzira neza canke se gusinzira umwanya ukwiye, kuryama umwanya ukwiye. Kuko burya iyo umuntu aryamye agasinzira umutwe uraruhuka, ubwonko hamwe n'uducinge ndemangingo amaserire atandukanye mu mubiri agasubira kiyubaka, umubiri ugasubirana inguvu. Kuko burya iyo umuntu ariko arakora novuga ngo akoresha inguvu nyinshi, rero ibihimba by'umubiri biba bikwiye kuronka umwanya wo kuruhuka hama bigasubira bikiyubaka, memoire gasubira ikaja ku gihe, mu mutwe agasubira hakagira hakipanga neza, ibintu nyene nk'ivyo. Rero kandi bica vyerekana yuko rero ngo umuntu yosha yibaza bireti none mbega burya umuntu akuze none yoryama umwanya ungana iki? Tuvuze gusinzira umwanya uhagije umuntu yoryama umwanya ungana iki? Burya umuntu akuze ngo akwiye kuryama amasaha, akwiye gusinzira amasaha ari hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9 ku munsi, gutyo aryamye amasaha angana gutyo aba aryamye akaruhuka. Hanyuma kandi muri iyo ntumbero nyene kuryama umuntu agasinzira akaruhuka neza, ngo mu bisanzwe hariho ibintu bimwe umuntu yomenya yuko bishobora kumufasha kugira ngo aryame neza, asinzira aronke itiro, kuraza ko ari igihe umuntu aryama akabura itiro. Muri ivyo navyo bivugwamwo yuko umuntu akwiye kuryama ahantu ata muco mwinshi uhari, nk'ubu jewe ahantu ufatira amavideo umuco ubuhari, itara riri kuri kamera, amatara y'iruhande kumbure, urumva nkaho ndyamye gutyoye. Yego nosinzira canke hariho nabosinzira, ariko mugabo urumva yuko biratwara umwanya kugira ngo ubwonko bube informe, bumenyeshwe yuko atakindi gikorwa buriko burasabwa, ahubwo bukwiye kwiropoza bukaryama. Mugabo ngo iyo umuntu aryamye ahantu hari obscurité totale, umuntu aryamye ahantu atagira umuco na mukeya, bituma ubwonko n'ibindi bihimba byose by'umubiri bisa nuko bibwiwe yuko akazi kavyo gahagaze, ari umwanya wo kuruhuka. Rero murumva yuko umuntu akwiye kuryama ahantu ata muco uhari. Hanyuma kandi ko umuntu akwiye kurya ngo bibayabaye, ngo ntaje ngo ahage cyane ngo apikire ku mugoroba, kuko ngo iyo umuntu ariye cyane agahaga kandi akagira ibintu bigumagumye, ibintu biteba guhoka, bishobora gutuma kumbure digestion iteba, ugasanga ngo agiye kuryama umubiri wiwe ukiremerewe cyane n'ibijanye n'ingene imfungurwa zohoka. Ikindi kintu umuntu akwiye kwirinda, inyuma ya saa 11 z'umugoroba umuntu ngo akwiye kwirinda kunywa ibintu birimwo ikawa n'icayi. Ibyo navyo twarabivuze igihe twavuga ibijanye n'ingene umuntu yogira kugira ngo aronke itiro, aryame neza, asinzira, aruhuke. Kubera ibyo bintu by'amakafe, harimo ibintu by'amakafeine biratuma umuntu agira abura itiro, birashobora gutuma umuntu abura itiro. Uzopime unwe nka energy mw'ijoro utabimenyereje cyane, birashobora gutuma ugira utaronka itiro, ugasanga kumbure kibaye ikibazo. Ibintu nyene nk'ivyo kire naco ngo nico ko umuntu kugira ngo ategure guhava aryama neza ngo aruhuke, ngo arakwiye gukora agasiporo mu masaha yo kumurango. Agakora agasiporo mu masaha yo kumurango biratuma ngo mw'ijoro umuntu aza kuryama aruhutse neza, aba yorohewe canke amerewe neza. Hama kine naco ngo umuntu yokora nuko yoryama ahantu hari confortable, hashashe neza, imatera imeze neza, n'umusegamuzo kumbure kugira ngo aryame nyene aruhuke bimeze neza. Ikintu ca gatanu muri bino bintu 10 turiko turavuga byofasha umuntu kugira amagara meza, nico ko umuntu akwiye gufata umwanya wo kuruhuka. Mugabo kuruhuka tugomba kuvuga kuruhuka kutari kuruhuka kuryama ngo umuntu asinzire. Ya myanya umuntu afata agacishamwo, agahindura ibikorwa yariko arakora, yariko yakora ku mashini, agacishamo akagera agapose, ama recreation kumbure mu kinyeshuri ngira ngo niho muca muvyumva.
rero umuntu ngo ashobora guhindura igikorwa yari karakora igikorwa kanaka agahinduka agafata nk'igitabo agasoma cyangwa akaraba nk'ifilime kanaka imunezera irimwo inkuru zitwenza cyangwa ibindi bintu kanaka igisirimba indirimbo zitandukanye ngo biratuma umuntu aruhuka kuba yahinduye igikorwa yari karakora hanyuma akagira agapoze akaruhuka kugira ngo bigire ntibitume yumva yuko yoshobora kubandanya ibikorwa vyiwe. Rero gufata umwanya wo kuruhuka kugira ngo uruhuke mugabo atari kuruhuka ko mu byo kuryama no kuvuga recreation canke se pause, ico naco nyene ngo kiratuma umuntu arushiriza kugira amagara meza. Ikintu ca gatandatu muri bino bintu 10 tuko turavuga ni icuko ngo umuntu akwiye gufata ngo amasorti, gufata sorti ni hanyuma umuntu avuga ati ndasohokeye nk'ahantu ngiye gufata akavere agafanta cyangwa se ngiye gutembera kuri plage, ngiye gutembera iyo ku mucanga kwitanganyika, nta ubuzima ni buto cyane, nta myaka 100 baravyumva amahera akora ku isi gusa. Urabona nani majambo menshi abantu bavuga umuntu akagenda avuga ati ngiye kugira kwinezereza. Ico naco nyene burya ngo kiratuma mu mubiri umuntu yoroherwa, umuntu akamererwa neza, bigatuma rero umuntu yikingira kuhabagira ikibazo cy'ibintu by'ama depression mu mutwe, ukubera ko umuntu afashe umwanya wo kunezereza mu mutwe no kunezerwa mu buzima biratuma aruhuka akoroherwa mu mutwe hanyuma agashishikara kugira amagara meza. Ikintu c'indwi muri bino bintu 10 tuko turavuga nico ko umuntu ngo akwiye kugira ntuzeye attitude positive, umuntu akwiye kugumana umutima w'ivyizigiro yuko nubwo hoba hari itari ko biragenda neza mugabo yuko bizogenda neza azoshika kwihangiro yihaye. Urabona iyo umuntu ahuye n'ibibazo ubukene ubushomere esheke kanaka, umuntu ashobora kuranduka umutima akumva aracitse vuta, akumva arihebuye, akumva ariganya, akumva umengo yobivamo. Ariko mugabo kimwe mu bintu byofasha umuntu gushishikara kugira amagara meza nuko umuntu ngo yogumana umutima w'ivyizigiro, akizera yuko ibitakunze no munsi ejo bishobora gukunda, ejo bizokunda. Umuntu akihereza Imana turetse n'ivyo ahubwo akagumana umutima w'ivyizigiro, akagumana ivyizigiro kugira ngo yizere yuko bizokunda. Ikintu c'umunane naco coco ntitugitebako cane nico ko umuntu akwiye kwirinda itabi. Kwirinda itabi rero kwabona tuvugana na yama alcohol hariya harubu twayavuze gatoya, umuntu yo kwirinda itabi kubera itabi ngo burya riragabanya imyaka yo kubaho, kandi itabi ngo riratuma umubiri novuga ngo hajamwo ubumara amapoison uri intoxic umubiri, hanyuma ugasanga kumbure biragabangamiye amagara y'umuntu. Guheba itabi, kwirinda itabi ni ikintu c'umunane muri bino bintu 10 turiko turavuga umuntu yokora kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Ikintu c'icenda naco nico umuntu ngo yofata agaheba kunwa ikawa, ibintu birimwo kafe, hanyuma ngakanwa ibintu birimwo te, icayi. Ariko ico cayi naco nyene ngo cane ico bita ngo ni tevere muranda zibona yo ngiye mu masoko hirya no hino abantu barazidandaza muri kino gihe. Tevere rero ngo ni nziza cane kuko irimwo ibintu bifasha umuntu kumukingira ingwara zijanye n'umutima, zijanye n'ingene amaraso atembera. Urumva nyene kandi ngo ivyo bintu birakingira n'amakansere, bigakingira mbere ngo n'ibintu bijanye no kusaza n'ingoga. Ivyo bintu bita ama antioxidant navyo nyene twarabivuze ko mu biganiro vyagiye birengana. Mwebwe mutarabikurikirana murakwiye gufata umwanya mukabiraba. Ikintu c'icuma ico ca nyuma ngo nico ko umuntu yogirane yokwirinda gukora umwanya muremure cane yicaye. Iki naco nyene twarakivuze ko mu gihe ko turavuga ingene umuntu yokwirinda ingwara y'umugongo ituruka ku kwicara umwanya muremure bivanye n'akazi ko mu biro, ku mashini n'ahandi hose hasaba ko umuntu yicara umwanya muremure. Naco nyene mwozokiraba rero ngo kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza, abakora ubuzi basaba ko bicara umwanya muremure bakwiye kwirinda kuguma bicaye umwanya muremure, ahubwo bakaza bacicamwo bagahaguruka bakagendagenda kugira ngo bikunde amagara y'uruti rw'umugongo aguma ameze neza. Kandi iyo uruti rw'umugongo rubangamiwe twarabonye ko ashobora kuba n'amapararizi kubera yuko amanere imitsi ica ngaho. Hari n'abagora ya manere sciatique, hari n'abagira ingwara zitandukanye amaguru, hari ibinyanya n'ibindi.
ugasanga rero umuntu amagara yiwe arabangamiwe. Ni bino bintu 10 rero twaye tuza no kubabwira byotuma umuntu ashishikara kugira amagara meza, hamwe wo bikora byo gufasha kugira amagara meza. Cyambere twabonye ko umuntu akwiye gukurikiranira hagufi ibijyanye n'imfungurwa afungura, ntapfe kurya ibyo ari byo byose. Bwa kabiri twabonye ko umuntu akwiye kugira siporo, imyimenyerezo ngororamubiri. Bwa gatatu twabonye ko umuntu akwiye kunywa amazi ku rugero ruhagije. Bwa kane twabonye ko umuntu akwiye kuruhuka akaryama ku rugero ruhagije amasaha ari hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9. Bwa gatanu twabonye ko umuntu akwiye gufata umwanya wo kuruhuka, amapause, recreation. Ubwa gatandatu twabonye ko umuntu akwiye gufata sortie, akagenda akihereza kamwe, akagenda hariya kuri plage, kuri Tanganyika, kuri Saga plage n'ahandi, agacishamwo akagira akiyayera. Ubwindi twabonye ko umuntu akwiye kugumana ibyizigiro, nta cika intege ngo yibaza yuko ibibazo arimwe ariko bizokwama. Ubwo 8 twabonye ko umuntu akwiye kwirinda itabi. Ubwo 9 twabonye ko umuntu akwiye guheba ikawa, ahubwo akanwa cyane TV iyo bibaye ngombwa, akaba agomba kunywa icayi. Hanyuma bwa nyuma tubonye ko umuntu akwiye kwirinda gukora umwanya muremure yicaye. Ni hano rero kino kiganiro Yaga Muganga kigarukiye. Tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga cy'ubutangwa. Ni mutaramye na jewe Jean Imana irambona sanzo ndakibategurira kugira nkakibashikiriza naho ubutaha.